z'abarundi bari mw'ikambi ya Nyarugusu abavuganye n'uruganda rwa RPA bavuga ko badafashwe kumwe kuko abemeye kwiyandikisha kugira batahuke bo baba indani muri ico kibanza nayo abatiyandikishije bakaba inyuma y'ico kibanza nk'uko bivugwa n'umwe muri bo. Abantu bamaze kwiyandikisha basurutse batayandikisha nabo baguma inyuma hanyuma ku bwinshi bw'abantu rero abantu baca batagara bandagaye imbere y'ibiro vy'umukuru w'ikambi bandagaye imbere y'ibiro vy'umukuru w'Uburundi bari imbere y'ibiro vy'ishirahamwe Atisares naho batangiriye no kuvuga abandi bandagaye imbere y'inzu z'abakongomani barabishe cane. Izo mpunzi kandi zivuga ko abasirikare bacungera ico kibanza babahohotera mu kubakubiramiza izo mpunzi n'umunuko urangwa muri ico kibanza kuko abantu bituma aho babonye hose kuko atatuzu twasugumwe tuhari. Nta mawese ariho abegereye kuhaka kw'amakazi haruguru gato bitabaraho n'umunuko gusa nta mawese ariho hepfo nuko umuntu aronse akaryo ntihapiruka akaza kurondera mawese mu bakongomani ku barundi barari bakaja kandi rero bahagaze cane ngo baronke ahantu boca nk'ahantu c'abantu muziro. Izo mpunzi z'abarundi zisaba ababishoboye bose kubavugira baronke uburenganzira bwabo bwo kwitwa impunzi kuko aho bigeze abitiyandikishije bo batagihabwa n'ivyo gufungura ivyo babonamwo gushaka kubicisha inzara.